ndandaza nkaba maze presque imyaka irenga 10 nkorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu byo nkora, mu byo ndandaza n'ibijanye na sauce tomate birimo sanzwe ndabikora. Mugabo nari maze igihe kitari gito ndi distributeur w'iyindi entreprise twakoranye igihe kitari gito, nayo isanzwe idandaza iby'ama sauce tomate. Hama rero kubera yuko maze igihe kinini muri ako kazi nkaba ndakametriza ndakazi neza cyane, nzi n'akamaro kako. Mu nyuma rero najewe nahisemo gukora iby'iwanje, ariho naciye nkreya entreprise yitwa Musosi Mix, ariyo mubona yatanguye kudandaza amasosi tomate mashasha meza kandi aryoshe, azwi ku izina rya Musosi Mix kandi azimbutse. Musosi Mix iri mu gihugu cyose, imaze gushika mu gihugu cyose, nta hamwe itarashika, iriho. Hama kubyerekeye n'ingene tudandaza mu sanzwe twebwe ko tudandaza twe turaba importateur, tukadandaza ku bagrossiste bona abo twita T1, nabo bafise abandi bakora twita T2 akagenda agasha kuri retail. Ku mudandaza afise experience nka jewe ivyo arabitahura, nuko naho nabivuze mu Burundi rurimi gatoyi. Mugabo rero twebwe igice dutangira ko kiba kiri hasi cyane, mugabo kugenda yegera imbere gatoyi ikaja ku mugrossiste, ikava ku mugrossiste igashika T1 wa mbere twavuze, ikaja kuri T2, ikaja kuri retailers, umwe wese agashaka inyungu yiwe. Mugabo gushika kuri retailers ariwe wa nyuma, ariwe wa wundi akorera mu consommateur. Sauce tomate yacu rero hagati y'amafaranga 500 na 600 bivanye n'aho dandariza na distance yaho hantu. 500 francs ku sachet na 600 francs bivanye n'aho la distance. Ubwo ibagize kuri wa wundi wa nyuma, abantu bose bashize ku inyungu yabo. Consommateur mushikira ku mafaranga hagati ya 500 na 600 yaguriye baba detail ni twita retailers. Iyi sauce tomate mubona Musosi Mix niyo sauce tomate ya mbere nziza iri ku isoko ngaha kandi zimbutse. Musosi Mix le secret de la bonne cuisine, ibanga ryo kuryosha imfungurwa nta yindi. Umugambi dufise no gushinga ihinguriro, ushaka ihinguriro rihingura amasauce tomate. Nuko abenshi burya basanzwe banzi nko muri SS Enterprise kubera ivy'ama evenement dukora bitandukanye byinshi, ivya Miss Burundi burya abandi bazikundandaza bazi ko ni muri ivyo gusa. Harimo yuko dufise intumbero yo gukora ihinguriro rikora amatomate concentré sauce tomate. Umugambi turafise kugeza ubu turi mu etide, tuko turaraba bikenewe shoboka n'umwimbu dufise ngaho kukwira, kandi rero ushobora gukora itomati cyangwa twohindura twaronda izindi mbuto zo dufasha kugira ngo turonke sauce tomate. Umwimbu kama twabibonye mu televiziyo, mu media, naho usanga byakorotse ku isoko n'ivyo tomate mbisi kubera ziba zabaye nyinshi, cyo kimwe naho zigera zikabura, basanga zanabuze zirazimvye ku isoko nuko ziba zabuze. Iyo zibaye nyinshi nivyo iyo bataronse bashorera nk'amahinguro ngo ba produise bakora amatomate concentré, usanga bari kwatakaza kubera zironekana kubera izuba cyangwa zikabura bivanye n'imisi bazimaranye. Mugabo ico nzi nuko turavye gushika umunsi nk'itomate dufise, twabanye barima ku bwinshi zo zakira, tumenyereye twese yuko izo tomate kama dufungura mu bisanzwe si qualité nziza yuko twokoramo sauce tomate ngo turonke concentration ikwiye bivanye n'izo tomate ngene zimeze. Oya, ntizijanye n'uburyo bwo gukoramo sauce tomate. Hariho ubundi bwoko bw'ama tomate mabisimu ariyo yagenewe gukoramo ama sauce tomate, ayo ariho. Nibaza ko ntaraba menshi igihugu cacu, mugabo nibaza ko misiri imbere turavyo fera mizi kuna mwenye ubundi bwo gukora zirima ni amatomate bitwa F1, imbuto za imbuto zamaze no gushika ngaraho baki baziri mu ngo ziraba nyinshi, zirya zibonetse ku bwinshi zodufasha tukashobora gukora ama sauce tomate ari concentré
ajanye na BRICS dukeneye ariyo 28-30% concentré. Mu Sauce Mix mu bisanzwe n'ubu turafise abakozi batari bake muri entreprise mu Sauce Mix, gushika ubu Sauce Mix turi important. Mugabo umugambi urumva wariwe d'abord turabaje kuzana produit d'abord, tubona ko abantu bayikunda bazoyimenyera ko ari nziza, twiye tubana tuje muri umugambi dufite dufite abakozi batari bake. Mugabo turiyumvira yuko hamwe bikunze umugambi wacu kaja mu ngiro, mu Sauce Mix izoha akazi abantu batari bake abantu cyane, kuvuga yuko tuzokora amakoperative, tuzofinansa amafaranga, tuzoronda abadufasha dushigikira abantu barime izo tomate, umwibu mushashi uramutse kunze ugafata ngaha, tukabakozi umva izindi zofisa abakozi kuri teto dufisa abakozi benshi cyane. Sisi kumwe ubonye logistique dufise tugitangura sintoyi, ariko rero baronsa akazi abo twita merchandisers, turafise abashoferi batari bake, administration babibonye. Tusa nibaza yuko bikunze projet yacu tera imbere ikashika kuri tuzoronka uburyo bwo guha abajene batari bake akazi ngo nabo bashe kwiteza imbere, kandi sinibaza ko tuzohagarara mu by'amasauce tomate gusa, tuzobandanya no mu bindi. Mu bisanzwe nibaza yuko ugwaruka nk'impanuro notanga, ugwaruka kenshi baja mu ishuri bakiga, kwiga baba bagiye kurondera ubumenyi. Ubumenyi ni kuvuga mu bisanzwe ave kuri ubumenyi usanzwe ufise ubwenge bwo kwibeshaho, ukikorera icyo ushatse kugira ngo uvuge nje navuye mu gihanda agiye ku ishuri, hajya ntuja ku ishuri kubera ubumenyi, uja ku ishuri kubera ufise ubwenge, ugashaka ku ishuri uja kurondera ubumenyi. Hama rero iyo uhejeje ishure bamaze kuronka ubumenyi, mu gihe wumva yuko utaronka akazi, biroshe cyane gufata bwa bumenyi bwawe ufise ukacana bwa bwenge ukabitaranya byose ukaronka iciyumviro cyotuma ukora akazi kiwawe wenyine. Kandi je nohanura abantu kwikorera ivy'iwawe, kudandaza ukera hasi ukagenda uduga probo. Nubwo example nje ndabona nk'abantu udandaza shobora kuba nzi akiri mutoyi ukamusanga mu isoko nko mugashikana example cyangwa ku masanganzira ari mu kabutike kiwiwe, uramubona butike yiwe ntirenza ni miliyoni 3 cyangwa 2 miliyoni, kandi akaba yarashoboye kwegera microfinance par exemple cyangwa banki ibi ari yose, akaronka akagurane gatoya. Abenshi bumva ko ingurane ngo ari garanti cyangwa ibintu no ushobora gukora office activity mugakora umuntu wa confiance bakanakwizigina naho bwo 300 000 ushobora gukora, ugasanga uwo muntu ari mu gashikana ase boutique ya 2 millions 3 millions cyangwa hajya masanganzira navuze cyangwa mu ruziro, nyuma y'imyaka 4 ukamusanga afite boutique ikomeye mu isoko muri hotel cyangwa ibarabara ryo mu Kamenge, ariko aranguza afite boutique y'ibintu bishika 150 ukiyumvitse byagenze gute. Kuvuga yuko yatanguye gukora akora atanguje umutahe muto cyane, baramwizigira ama microfinance baramwizigira canke dushira hamwe dutowe bakamwizigira hama n'abadandaza bakoma komesa zo kumakome barakumenya, bamaze kukumenya bakamenya ko mwizigirwa nabo baragushigikira, ntibaguha amahera kashi mutorokore, baguha ibyo bafise badandaza nawe ukadanza ukura inyungu ukariha, nundi akakumenya ugasanga mu mwanya muto imyaka 2 canke 3 umaze adandaza bashaka nko kuri 30 canke 40 40 bamaze kukumenya yuko ari umuhungu akora neza akazi kiwe, akona akazi kiwe, afise boutique aho ndava kuri boutique banje ndandaza ibintu nk'ivyo nyine byo boutique, ugasanga bamaze kwizigira baragufurisa ibintu wishaho umugabo wikorera wenyine wicaye mu kazi kawe, ntushaho umukozi tanguje akazi kawe kiri muto ugatangura kugura akazi kawe gushira mu wundi muntu gukorere nta terambere uzopfa ushitseko burikorera ukaguma mu kamenya tere bagere umaze kumenya baragushigikira bakaguteza imbere ukamwizigirwa ukimuka ukava mu isoko itoye ukaza mu isoko rinini muhira imyaka 3 ukava mu isoko rinini ukagera wimuka ugashira mu gisagara ca Bujumbura hagati, ugasanga nawe no mu nyuma ubaye umugrossiste ukomeye cyane no kuimporta ndavuga muri domaine yacu yo kudandaza. Niyo mpano navuga yuko rero abajene bose benshi bahaguruka bakiga ibyo kudandaza, surtout bagiye hamwe bya koperative baduhimiriza, ni byiza cyane birafasha ko abantu bari hamwe babashoboye gukora byinshi kandi mu mwanya mutoyi. Nukuri no bahanura yuko atamuntu ucika intege cyangwa ngo rindire akazi kava hirya no hino ataratangura ivyiwiwe, ko naho uronka kandi kazi creya n'ibindi byo ukora kumudandaza tuntu dutoya muri quartier, aho uva ku kazi kumugoroba gaca muri quartier
uri kuja kwirigara ukija mu kakabutike kawe gasohora utuntu duto ukiga undi mwuga. Niyo mpamvu ntanga ku bajene